ikigazi n'Imana yakiremye yaragiye nawe agikura ahandi ku bwenge bwiwe baramushikanira hano ibigazi barabiteragira bimera neza. Yatubwiye rero bimaze kumera neza ingene abitegura. Aha tuvuye kuraba ico nshimye cyane, ico nshimye nuko ubuhinga ariko arakoresha biraboneka ko ari ubuhinga bw'abarundi, ubuhinga cimeza. Kiretse natubwira ko yagiye kuvyiga mu bihugu vya Buraya, akatubwira ko ivyo bintu yavyize, atubwiye ko atavyo yize. Nukuvuga ko Imana yamuronkeje bwa bwenge buva kuri yo, aribwo twita ubwenge cimeza. Yaragiye iyo umuntu aravye ingene yagiye afatanganya ibintu, naravye ndavuga nti uyu muntu n'ugufashwa kandi azogera kure, kuko ubuhinga arabufise, ibintu arabibona, ivyo ashaka arabibona, kandi niwe ashaka gushika arahabona. Aha rero nibaza ko twebwe twese hano twomuha amashi uyu muvandimwe. Uyu muvandimwe Venance ari muri bake mu ntara ya Rutana bariko barahabona, bariko barerekana ko imigambi ya leta y'igihugu cy'u Burundi mu bintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ko hariho abariko baravyumva kurusha abandi mu ntara ya Rutana. Aha nohera kuri umwe mukuru wanyu yitwa nde? Ntigacika Adrian. Yashoboye kumva imbere y'abandi benshi ko muri politike y'uburimyi n'ubworozi icihutirwa ca mbere n'umwavu, kuko urimye ata mwavu ku masi y'ubu yatitutse naco umuntu akuramwo. Turabimushimira cyane. Ejo bundi nari nagiye kumuramutsa kugira ngo ndabe ubuhinga akoresha mu ihinguriro ryiwe. Nukuri we nakoresha bene eka n'ivyuma kabisa, ivyuma bikomakomeye binini binini, harimo n'inkono nyinshi. Ariko icyo yatubwiye ati ibyo vyuma nabikomanzi Buraya, kuko nabona ko mu Burundi atabihari. Ati mugabo bimaze gushika abarundi ubwabo nibo babiteranije amamashini ahari. Rero ngira ngo abo twari kumwe barona barabonye yuko ari amamashini menshi. Hariho n'amamashini agenda akubitira mu yandi, ahomora biriya, afatanura biriya, kuko akora imyavu kugira ngo ntagire akantu n'agatoyi gasese kace gatakana, kuko byose bibera mu mamashini ndani. Murumva rero yuko uyo yahabonye hakiri kare. Njiye rero nshika kuri umurimyi n'umworozi, nawe ariko arakorera buri bidasanzwe. Ntibisanzwe kubera ko nko nabivuze twabonye ko ari mu bwenge cimeza. Ukuntu yagerekanije amagunguru, aragerekeranya ibinabiriya, arimba imiserege mwivu, arashira kwa gasima, arahoma, arimbaho amavuta ashobora kuja, ibintu bimeze nk'amafoseti. Yemwe yarakoresheje ubuhinga nyene ndundi. Ubu nibwo buhinga bwo guteza imbere. Hariho benshi bafise bene ubu ubwenge cimeza. Leta y'ubu yaremeje ko abantu bese nka bene abo leta izobafata mu mugongo kugira ngo ibyo bashaka gukora leta irabingene ibibafashamwo. N'uyu rero turamwijeje, sinaje mvugira leta mugabo muri leta ari mu itegeko twashi. Rero si itegeko rimwe, n'amategeko menshi avugira umuntu w'umurimyi n'umworozi. Nka kumwe inkoko ibyara umuswi
canke umuswi ukuruga ukavamwo inkoko nawe niko yatanguye. Murabona akantu k'akamashini harya gatoyi cane, kajya kamashini ukuntu kameze yaciye akabohera k'umugozi. Ntabyo mwabonye, ntabyo muzi, yaciye akabohera k'umugozi. Uwo mugozi nawo aca ashiramwo ibindi bintu mu ngunguru. Uwo mugozi ucufata ibintu yaboheye mu ngunguru bica bizunguruka. Nimwumva ko ari ubwenge cimeza. Nemwe nimara ko nacenda byumva kuko nabonye ko ari cimeza, akubera ko namaze kubona byinshi mu byuma by'abazungu, naravye kuntu bimeze, ndabona ko ari cimeza pe. Ibi ni byo kumushimira, ahubwo no mu bindi bisata abandanye yigisha n'abandi, kuko bene aba bafise ubwenge cimeza biroroha ko bigisha abandi, kuko babivuga mu majambo yumvikana, atari ya majambo y'Iburaya cyangwa y'Icongereza. Oya, amajambo amakoreshwa na papa na mama, nawe wenyine uca wumva. Ibi rero ni vyiza cyane, ahubwo n'abandi bazogende bamwifashisha hano muri Rutana, agende ubu buhingazi agenda bwigisha. Baze bakora, narabonye icyo twarakoze inama y'abarongoye za Sangwe n'abandi bari muri za Sangwe n'andi makoperative, nk'ubu bo muhamagara agenda kabigisha, kuko baca bavyumva cyane, kuko n'ubwenge cimeza, bwa bwenge buva ku Mana. Aha rero twabonye ko yadusiguriye kuva kuri tuya tuntu tuduteze twuva mu bigazi. Uyu uretse ko azobagaburira mu mavuta, mwebwe mwese mukarya mugahaga, sivyo? None mukarya mugahaga. Yambwiye ko hari n'ayandi bashobora gukora bakisiga, mukarya mugahaga mukisiga. N'amasabune yose ngo azokora. Murumva rero yuko ari umuntu mu Misiri imbere ashobora kuzobateza imbere. Mwebwe bo muri zone muzi hano murafise umuntu azobateza imbere biturutse ku burimyi n'ubworozi. Ibyo navyo muri politike y'igihugu bikaba byarerekanywe ko uburimyi n'ubworozi ushobora gufatirwa ko kugira ngo igihugu gitere imbere. Aka nakarorero, sivyo? None aka nakarorero fazohinduka umugwiza atunga koko, nkuko mukuru we twavuze nawe ari umugwiza atunga. Aha rero n'abandi bose mu ntara ya Rutana bagende bamufatira kwa karorero, bafatiye kwa karorero nabo bandi, kuko sibo bonyene. Buriya nuko mutaragenda ngo mubashikire mubakomishwashwa, ariho n'abandi bazobabwira yuko nabo bafise ubushobozi mu burimi n'ubworozi. Yaratwereka ikindi kiryoshe, yatweretse ko ikigazi, ku kigazi nta kintu na kimwe bata. Ku kigazi nta kintu na kimwe bata, kuva ku mizi gushika ku mashami hejuru nta na kimwe bata. Iyo wamaze kuvanamo amavuta, hari ivyo baca bagenda gukoresha umwavu. Uwo mwavu ukagaruka ugatabira ibigazi. Yatweretse ko yorora n'ukorora. Ni byiza cyane, ingurube nziza, eka n'inka arafise n'ibindi. Emwe none mwebwe Banyarutana, hari ico mubuze kugira ngo mwiteze imbere? Murafise abanyabwenge bize mu mashure, ni intara yanyu iratunze, itunze abantu bize, itunze abafise ubwenge cimeza, itunze amatongo, itunze abarimyi, itunze aborozi 85%, itunze amafaranga, igaburira izindi ntara. N'abandi tuzohura ntaza baribo, nzobabwira babashikeko, bamushikeko barabe, kuko izi ni nguvu zo gushigikira. Abantu nk'aba bagiye baboneka henshi, igihugu cy'u Burundi
nta misi myinshi izohera kidateye imbere. Raba nk'uyu niba muhama mashini y'ikizungu ya kijambere bizogenda gute? Bizogenda gute gaye? Umwimbu uzogwizwa nka kangahe? Nka 10 canke 20. Aca hereza aho kugira ngo ahereza mu Burundi gusa, aca hereza nabo hanze mu bindi bihugu. Ibi nivyo tumwifurije, namwebwe mwese abanyarutana tubifurije kumufata kwa karorero, kugira ngo mwese koko mu burimyi n'ubworozi muzobe rabarurangiranwa, muzobe abo kwirukira, kugira ngo muzoze mutanga inyigisho mu zindi ntara, kubera ikiho mutoshika no mu bindi bihugu. Turangije rero tumushimira cyane, tumushira imbere y'Imana, dusaba Imana ko yobandanye kamufasha, ibandanye mumurikire, ibandanye namwe banyarutana mubandanye mumufate mu mugongo, mubandanye nabagira icyo basaba mubandanye mu mugamburukire, nkuko muzogamburukira abayoboye, kugira ngo ibikorwa bibandanye bitera imbere. Imana ibahezagire, murakoze.